M23 yoba yarinjiranye n'impunzi mu gihugu cy'ubundi mu gihe mu gihugu ca Kongo imigwano yari ibaye myinshi. M23 nayo yoba yarazananye n'abandi mu makambi y'impunzi bakabana kugeza kino gihe bigiye kuza biravugwa hirya no hino yuko hariho abanyarwanda canke abakorana n'abanyarwanda ndavuga ba M23 boba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe imigwano yari iremvye canke imigwano yari ibaye myinshi ngaha ku butaka bwa Kongo. Mu misi yeze mwarabonye abantu benshi b'abakongomani abene igihugu ba Kongo bariko barahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi mwarabibonye twaranagiye turabibabwira twongera tubibereka. Aya ni makuru karavugwa nuko hariho akavideo k'umumama ari muri gouvernement ya Kongo yasohoye kuhera ku munsi w'ejo karaca hirya no hino ku mbangu rumenyi, aho bemeza neza yuko hariho impunzi hariho aba M23 bahunganye n'impunzi bazanwa mu gihugu cy'u Burundi mugabo ubu tuvugana bakaba bamaze kuba bavumburwa. Turaje tubabwire uburyo bano ba M23 bahunganye n'impunzi uko bafashwe, ndetse tunababwire ubu ibijanye n'ingene bariko barategura guhungabanya umutekano cyane mu kugumuka no gukosha impunzi z'abakongomani kugira bagira ivyo bononye n'ibindi vyinshi mwagiye murumva. Ikaze ni karibu muri kino kiganiro muri mwebwe mwese mudukurikirana. Ndagusaba usyonde subscribe, ndagusabe uje muri commentaire, like ni kintu cy'ingenzi ku biganiro tuba twabahaye. Ariko imbere yuko twinjira ido nido gibijanye niyo nkuru, reka manze ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi w'ikirundi ndavuga bari mu Burundi, abatari mu Burundi ndavuga mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abaherereye mu bindi bihugu vya Afrika tutarinze kuvuga, abari Burayi, Amerika, Asia, Oceania, mwiriwe canke mwaramutse tegwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Je mgiye kubana nitwa Cody de Black. Reka manze nifurize canke nifurize aka weekend keza abantu mwese mudukurikirana. Nibaza yuko n'abadventiste bagize ibihe by'isabato byiza. Abakristo ku munsi w'ejo natwe tuzozindurana gusenga Imana twongera tuyishemeza. Muri kino kiganiro nje tugira tuyange amakuru ariko aravugwa hirya no hino. Mu misi heze mwarabonye amatangazo canke ibisabo byabamwe mu makambi y'impunzi y'abakongomani asanzwe ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko begerejwe kure y'igisagara ca Bujumbura, basaba yuko bokugurura frontiere kugira ngo zino mpunzi zisubire mu gihugu cyabo mu gihugu ca Kongo. Budakeye kabiri mwagiye kubona itangazo riri officiel rya Corneille Nanga nawe byandikira leta y'u Burundi ayibwira ati turashaka muguru imipaka abakongomani b'impunzi basubire mu gihugu cyabo. Ariko inyuma y'imisi mike cyane mwarabonye video y'abakongomani bari mu nkambi y'impunzi aho bavuga ati nta twebwe dushaka gusubira muri Kongo, ahubwo igituma tugomba kuva muri Kongo ubonyene Corneille Nanga ariko adusaba ko twosubira muri Kongo nabiwe ntabwo bahana mu baragafa muri Kongo. Ati kandi icyatumye tuva muri Kongo nubi ico kibazo kiracyahari, ahubwo ubu gikomeye cyane kuruta. Niyo mpamvu aba bariko baravuga ko twosubira muri Kongo mu gihe amahoro n'umutekano ataraboneka. Ibi ntabyo twokora kandi birumvikana abariko baraduza umunwa n'uruntu bumve yuko atamukongomani w'umukongomani original ariko arasaba gusubira mu gihugu ca Kongo mu gihe amahoro n'umutekano bitaraboneka. Ibindi navyo ndibaza mwarabonye ikiganiro c'umumama w'umukongomani aho yabajijwe ati mbega ko bivugwa ko igihe mwaza mu gihugu cy'u Burundi mwakiriwe nabi ndetse hariho n'abarashwe barapfa ku mupaka igihe bari kumurinjira mu Burundi, byari bimeze gute? Urashobora kuduha umuco w'ingene byaremeze? Uwo mumama nyakuntunga yababwiye ati abarundi n'abantu beza batwakiranye neza, batwakiranye igishika. Turashima cyane inzego z'umutekano cyane abasirikare n'abapolisi aribo batwakiriye badushira mu kibanza gituje cituze, twumva amahoro mu mutima nubwo iwacu ari tuvuyeyo abacu bariko barabamara. Niyo majambo uno mama yashikiza avuga ati aba bantu bariko baravuga yuko twoba twarafashwe nabi ku mupaka tuturinjira mu Burundi, abo bantu nabadakunda ibikorwa byiza u Burundi buriko burakorera
abakongomani. Ibi biri mu kiganiro naco casirikiye ku mbuga ngurukana bumenyi kugeza uno munsi, ari byo bintu biriko biratwereka yuko abakongomani b'ukuri batariko barasubira muri Kongo mu gihe amahoro n'umutekano bitaraboneka. Ibi ushobora kubyumva ariko ndagusavye unavyemere kuko niko kuri guhara. Aho yavuze yuko by'umwihariko ashimira cyane Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, General Majoro, ati nukuri Imana ikomeze kumuhezagira, Imana ikomeze kumwongera imisi myinshi yo kubaho ndetse n'ubutwari budasanzwe bwo guma arongora, ati kuko iyo tuhatamubona ibintu byinshi nk'abakongomani benshi biba byaraturangiranye. Aya niyo majambo uno mumama w'umukongomani yashoboye kuba ashikiriza mu gihe ariko arabazwa ibyo bakorewe kuri frontier, aho leta y'u Rwanda bivuga yuko bamwe barashwe, abandi baricwa, abandi barakomereka n'ibindi byinshi. Murabizi ugutu hatagutorera kuri uno munsi. Si ivyo nje tuyaye, ahubwo ndababwiye uburyo havumbuwe uburyo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 zinjiranye n'impunzi maze zigenda mu makambi y'impunzi ngo dwiwe. Iyi nkuru abantu benshi ntibari bwayimenye, sindanakeka yuko ari je muntu wa mbere ayikoze nka butaka bw'u Burundi. Kuri ano makuru avuga yuko inyeshamba za M23 zinjiye mu gihugu cy'u Burundi zinjiranye n'impunzi. Ati rero byagenze gute, byagiye gute kugira ngo zino nyeshamba zishobore kuboneka cyangwa gufatwa? Mwagiye murabona hari hango bakongomani bavuga ngo bagomba gutaha, turashaka gutaha iwacu ngo mugure frontiere n'ibindi byinshi bimwagiye mubikurikirana, ndetse banategura manifestation aha mu mpunzi z'abakongomani kugira ngo berekane yuko babaye ubuzima bubi, donc bisubirire iwabo. Wa mukongomani w'agatima gato canke adafise umutima rugabo acajana nabo agacagumuka, kumbe nawe atabazi agatego baba bamuteze canke baba bateguye. Mwarumvise amaruru canke kwigaragambya kw'abanyamurenge plutôt kw'abakongomani mu makambi y'impunzi bacumbikiwemo mu Burundi. Ubwo nyene hari abakongomani b'umutima b'ubutwari baciye batangura gukora ico bitwa intelligence, batangura ikijanye n'ubutasi, maze baraba iyo byo niyo bizanana mpaka barazagira ku muti w'ico kibazo iyo kiho kiravana. Ndetse aho nakiriye n'ubutumwa bavuga yuko mu Burundi hari aba M23 binjiye mu nkambi z'impunzi bashaka guteza imigumuko, bandika makete ngo bashaka gutaha, ariko vyarangiye bafashwe. Aba ba M23 binjiye mu mpunzi vyarangiye bafashwe. Ushobora kuba ufise ihamu canke apeti n'igishika cyo kumva zino nyeshamba za M23 zafatiwe mu Burundi mu makambi y'impunzi, abazifashe abaribo nuko vyagenze. Amakuru dufise nuko aba ba M23 baje mu mpunzi bafashwe n'abanyekongo basanzwe baba mwizi kambi z'impunzi, kubera ko aribo bari banyene bayazane y'ibibazo byari mu makambi y'impunzi. Maze bamaze kubafasha baciye bashikirizwa igisirikare cy'u Burundi. Mutubwirire Colonel Nanga, mutubwirire General Makenga, mutubwirire Bertrand Bisimwa, mutubwirire Oscar, mutubwirire President w'igihugu cy'u Rwanda, mutubwirire n'abandi bose bafatikanya ati burya abo mwarungitse mission yabaye fari, mission yaferinze, kono kivuga mu kirundi, mission babarungitsemo match kwish, mission yaferinze ntaco bageze ko. C'est vrai barateguye ivyo bandika ngo turashobora iwacu, barateguye imigumuko, ariko basanze harimo abakongomani b'inararibonye baza kubakora ko amatohoza, baca basanga bano bantu naba M23 mu buryo bweruye. Aba bantu rero bano bakongomani bamaze kubasiga mu ntoki, hari abakongomani bimbonera kure babaye bababonye kera, baci bakora amatohoza y'ikibiriraho, maze batohoza biba vyoroshe, maze baza gusanga bano bantu ari abakozi cyane ari bamwe mu nyeshamba za M23, mu nyeshamba za RDF. Ubu rero ushobora kutubwira ati bimeze gute, ariko aya makuru ndababwiye nuko ari amakuru yaciye muri video y'umumama mukongomani ari muri gouvernement ya Kinshasa, yatanguje abivuga cyane maze bize gusakara. Ariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntituzi uko bimeze. Gaspari baratuza canke abandi bose ntibaratangaza ibijanye n'ino nkuru. Rero iyi nkuru nimwayumva nimuze gutangara cyangwa mu desi Kazima J Code namaze kuba ndayibabwira.
iyi nkuru mwumve yuko hariho abafashwe mu nkambi y'impunzi ngo naba M23 bari binjiye mu mpunzi baje guteza akaduruvayi canke umutekano muke izino mpunzi z'abakongomani bababujije amahoro hariya mu gihugu ca Kongo, baranabakurikiye no mu buhungiro kugira ngo bashobore kubabuza amahoro n'umutekano. Ni kwa kundi impunzi zidacunzwe neza ziri makambi zitorotse wosanga adui yamaze kuba adushikamo, nubwo tudahariye ko adui yamaze gushika, ariko nubwo adui yoba yarashitse inguvu ninke zo kugira ngo ashobore kuneutraliza canke gutera ubwoba abarundi no kugira ivyo yononye mu gihugu c'u Burundi. Ino nkuru rero turacyakomeza kuyoga ko runono, turacyakomeza kuyiga ko yandi makuru menshi yimbitse. C'est vrai twabuze abantu mu makambi dushobora kuvugana, ariko turacyagerageza kugira ngo habe hari umukongomani wo mu kambi yari isanzwe kirabera mw'uko kugorana, maze dushobore kumubaza amakuru y'idonidenge ibintu vyifashe. Rero y'icamake just kubumenyesha ko ibintu vyifashe. Rero mu mundi ndabashimye cyane mwebwe mwese mukomeza kubana natwe, muri abantu bacu mwaraduhisemo kandi turabikenguka, tunabishima cyane. Tumaze kubana famille yacu, tumaze muri famille BF turashima cyane urugero turiko, turamaze kuronka famille iri vaste cyane, turamaze kuronka ba papa muri mwebwe, ba mama muri mwebwe, bashiki bacu, bene wacu, kandi baza yuko nkuko twavyemeje tuzokomeza tubazanire buri kimwe cyane mu kubeshuza no kugwanya iterabwoba. Ibi nivyo bintu vya mbere biri priority muri ibi bintu, muri biganiro cyane tubashikiriza. Harimo ubushira kuri ahabona, harimo kugwanya iterabwoba n'ibindi vyisi byose ndazi ko bikubiye muri ayo majambo ndababwiye. Karenda no kugira ngo tuba updating, tubabwire hisi imeze, ndetse tukanasangira impanuro zigiye zitandukanye cyane zijanye na patriotism. Ndabashimiye cyane, ndizera yuko bidahindutse twongera kubana namwe mu kindi kiganiro cyacu cy'uno munsi. Bye bye.